mu kabari hama jewe rero ndatangura kuza ndaja mu boîte n'ibiki donc haratangura rero ico gihe abana bararubikwa n'abandi bakajaza aho baza Kenya en Amérique bakaza baragaruka les vacances mu kwindwi rero comme jewe umva ari kumwe n'abo bana b'abanyabirato nk'uko yavuze bamwe rero baca baza batwereka Yesu amaze kumenya donc uko bo bifata kugira bamere neza muga plus nabo nyene barafite izo ngorane plus jewe urumva sinatinya ko expose mugabo nababwira ati jewe mugabo mama ntiyanyigishije kunyitabi nibibi toya donc avuga le problème cyangwa natwe turafite ingorane ati nywa uca wumva uri bien ndafata akayoga kabo kiriko natanguriye ko nkabona ati nibisanzwe ndakanywa ndaja ku itabi après itabi nari kuja kuri iyo cannabis we kuravuga uko umaze kunywa itabi ukamenya kuko ugambere urifata urakorora pulmoni zifata aho nyene kubera ziba ziri clean hama mu nyuma rero uko ugenda urakimira unyuma uca wumva ko izanzoga ntiziba zigufata n'abandi ubona ko ariko bafaca baguhako utangura ugira tafu bwa kabiri bwa gatatu ukaca ubimenyera ndateba ndabimenyera rero fata iganja muhira ntibashobora kubimenya kuko nama uko byagerageza kose nari isigaye ngenda na brosse à dents na dentifrice ngezwa kuyibrosa ko navuga ati bana ko ntitwabura hariya jewe urumva mwikosa nari naramenyereye yuko wewe bana n'ingumu zarajamwe yaravuga ati ibishoboka urumva yambwira ati umuhungu ati wowe rero mama ko yagiye yaramubita urumva yaravuga ati ngeze kuba ndi kumubona muga après n'ikintu cyari ko revolta na jewe fata revolte kuri jewe à cause des drogues chikuha kubeni mbere rero atangura ivyo bintu urumva ko byatangura ndavyiyubara ntibabimenye uganda atangura kwera amaboîte natangura kuza natanga gitondo muri yo cyangwa ati urataka ngavuga ati abandi ko bataye amasaha anje umuhaye niho rero nagiye kumenyera amadrogue natanguye kumenyeraho ntangura rero kumenya drogue yitwa cocaine hamwe hariho n'ibinini banywa kugira ushobore kuba bayita ama ecstasy ni kugira ube actif urumva ufashe nyakinini muri boîte umuziki wumva gusumba amabafra ahubwo ko yovuga ubwo we basha muri boîte muri wewe niko umuziki uri kuvuga gusumba urumva uratamba ntuguha rugira ikizanzo urazinywa ntazo zikugira urumva ntiziba zigifata hakaba hariho rero niyo cocaine n'agafu ni ibintu bikorerwa muri za Colombie mu bandi banuza les Amériques du Sud donc ni ibintu ni nama plante bagenda barayasekura barayasya après bakabicisha mu yandi malabo bakaca bagira ama découpage bagacanga avec de l'essence n'ibiki ibintu byinshi n'ibindi binini numva ni labo carrément chimique hama bakaronka de la poudre iyo poudre rero icisha mu zuru wicisha mu zuru donc dufate nkuko ufata urupapuro mugabo kenshi twebwe twakoresha inoti surtout les $100 ou $50 canke akaeuro donc urumva twe twari les enfants aisés biboneka urumva abandi nabo kaca ukoresha bajya baza baba bacanze ko uramubwira ati ndaguheko kacitanga kwa basi famille na jewe mushiremo hari abakoresha 100 francs sinzi ki 100 francs muyibuka ya kera yabari iri sharp rwose iri tari donc yizinzi ishobora gukora directeur ukacushiramo mu nzu hama ugakwegesha bikaca bije directement muri cell urumva kandi ntugira rimwe utegezwa no kucugira murindi urumva donc muri umwanya ikintu gikora muri wewe icituma ama neurone nibiki acatangura kubuja aca yuguruka n'amaso ucuba éveillé muri wewe urumva ikintu cyo kuruhana igisubira kubamo donc inguvu cerveau yogize ugushizemo ikindi kintu donc ça veut dire je narashobora kumara imisi 3 imisi 4 ntaryamye kizire kuryama nkaguma ndi maso inzoga nawe yari kuba maritira ngaya ama whisky makazi yo twarazimara tugasanga baratubwira ati inzoga zaheze hakora akakabaye tugiye tukunguruza ahandi bishoboka urumva mugabo iyo consommation ya cocaine twaguma twigira haragiraho rero consommation yayo kubera amahera bahari nitwari tugitaha urumva haragezaho nivyo ndiko ndavuga abavyeyi ico gihe bari babitahura ko bihari
abajene ugasanga twebwe ahubwo n'abavyeyi barabaha amahera arabona bibona mujewe nuko urumva byari byavuye ku muvyeyi urumva naramubuze sinaja kuri papa urumva papa wewe umugopere yavuga ati iyo niyindika urumva kubera amahera y'abahari le problème rero nagiye kugira narabonye abandi bo babaha amahera kavuga ati ni weekend tugira ati tuhava tuja kuri boulevard muri boîte donc kubera rero twaba twarabana turi intelligent kw'ishure ntitwananiwe usanga vraiment muri les 5 premiers et 10 premiers twama turiko tubwenge tubuzi kubera education n'ibiki sawa mugabo abavyeyi ntibisusia ivyo tuja kuba mu hanze bo babona ko ari bisanzwe nk'uko nababwiye yuko ari bisanzwe kuja kunywa inzoga kuko narasanze naributse kera yuko ba mama ba papa bariko baranywa baraduhako ivyo mwavuze vyo guhonja baraduhako umwana ugasanga ikiyeri aranakiguha buke donc nawe yaborewe ntiyasanga aje gusanga ikiyeri cyose yakiguhaye usanga umwana yagiye ahantu yanasinziriye yaborewe inzoga ugatusanga ivyo bintu kuva uri umwana ni ibintu wamenyereye inzoga kuzinywa nibisanzwe kuri we donc biva kuri bya bintu umwana atabona donc atagira honte umva atashima bafise ikintu agikora umugaragaro rero turajamwo nari nsigaye urumva mvu umuntu rero ya consommation ya drogue yarageze ahantu ufata 2, 3 à 4 grammes d'hygiène donc amasachet ntibikunde natangure kugira ingorane ya anxiété nguma di nerveux urumva kurondera ego 2000 grammes yayo c'est vers les 40-50 000 mon gars gramme yose twayigura donc iyo époque twayigura ma 75 000 effectivement 80 mon gars byaraduze turashikana kuri 100 000 aujourd'hui igugwa vers les 180 000 ni cocaïne iyo ni gramme imwe urumva mugabo je mu munsi umwe narakonsoma de 5 à 6 grammes donc ça veut dire ah aussi je mis inzoga donc les 2 millions kuri jewe c'était pas d'argent urumva narayamara mu munsi umwe les 24 heures ndaziharuye nategezwa kuyamara ayo mahera birabandanya uko ariko urumva ko nari nsigaye mfise ikibazo kutagira amasi nari nsigaye njyama urumva imisi irenze nari nsigaye rero mva umuntu donc ntasubiye gukwega donc gukwega deja ntibere gisoboka amaraso yagumava bikaca bisaba kurondera amabarafu ibintu ushiramwo kugira ushire ku mutwe ushobore kwitamporiza kugira ntugire urumva amanani yama yamaze kuruha après rero abantu mugenzi umwe turiko turasangira amadrogue twicaranye ahantu yaravuye mu Buganda yakubwiye yitwa Frank yana wewe turiko turanya amadrogue nza mbona cyangwa wewe banayimereye bien arasinziriye ndamubwira ati mugabo ati wowe ko tutahora dusinzira bimeze gute ndamuvyura ubumva ati wowe birashoboka kuryama ati kweli ati rero ati hari ikintu utazi ndamubwira ati ngira shani biki turagenda urumva iyo rero iyo drogue yindi ku bandi bo bayizi ni drogue bita ko ari ubucafu urumva itameze neza kuri bo canke ibiki donc rero carantwara aca kunyereka ngene babigira donc aranyereka ubwa mbere ngene ariko arayigendesha donc bashira kuri papier aluminium ya Supermatch ibi bivuye muri Supermatch papier aluminium iyo drogue yitwa héroïne héroïne niko bayita héroïne ariyo booster mu Burundi bayizi ku izina rya booster ni drogue yabaye créée mu Barabu ni naco nyene bayirima nka twe twagiye mu mpimba kuri cannabis hari abakoresha ngo ngenya urumva nibijya iganja wamaze gusigarana ajya mapuya donc ibakuyemo bizijya za mbere bijya bisigara bya nyuma n'imizi n'ibiki urumva mugabo bisigara ari cannabis nyene biguma ari nyene iyo drogue rero ni ikozwe muri plante yitwa pavo ni biplante biba bifise ibintu bivyimba hejuru bimeze nka kujya kw'intore kiriko bimeze nka noix de coco ico kintu nico bamena haba harimo save indani isana blanc kakujya sinzi ko murabona ibiti biba birimo bya cactus bora bavuga ngo gishize mu jisho ucuhuma ajya uwamengo na mata ni nka bijya nyene
bijya rero nivyo bakuramwo bakaca bumisha après rero bagatwara donc à l'état naturel bamaze kuyishira ahantu nko muri fu bayumishije niyo héroïne pure. Hama rero abandi kubera baba bakeneye kuyigurisha bayidekupe gusumba kubera kuyishikana l'état pure birazimvye no kuyironka biragoye. Donc rero kugira bashobore gutanga une quantité nini abantu baragiye baramenya amalabo barashobora kwicanga n'amapastamol n'ibiki ivyo nyene nasuye kubabarira hari abacanga na essence n'ibiki kugira dushobore kuyishira kuri kakantu tuyitembereze urumva bashiramo essence ibintu vyinshi. Iyo drogue rero maze kuyimenya donc uyifashe iguha d'abord l'effet yuko yo kuruhuka yo gusinzira kumva uramerewe neza donc muri uwo mwanya uca usinzira uraba déconnecté du monde. Effet yayo iramara à 2, 3 heures à 4 heures uri déconnecté du monde uryamye. Ubwa mbere rero ndayifata jewe ko déjà nahise problème ya cocaïne narumvise amahoro cane rwose ndumva ati iki kintu kiranduhuye vraiment mugabo urumva sinarinzi ko après ni ikintu gifise dépendance kimaze gufata ku mubiri gifise effet néfaste ico kirafata apana no mu mutwe gusa no mu mubiri ushobora kwihanganira utayironka. Ego cocaïne ni mu mutwe gusa donc urumva ko atakigenda sivyo mugabo yoyo héroïne harabamo na état abantu agwara donc baragira amadiarrhée baragira température kujya kwa malaria baragira amavomissement wibuze. Après le rumba que c'était en 2009 après rumba ma mère rumba ndiko ndashika donc en 2010 nari natanguye drogue vite donc jusqu'en 2014 nari namaze kumenya iyo drogue rero jewe ndayiadministra pendant juste 2 ans à 3 ans ndiko ndayifata ko ukuntu nababwiye bayifatisha urakora akantu hama ukayikwega muri wewe umwotsi hama ukawufata kugira ukugumemo hama kajya akantu kahejeje niho biguha iyo efe. Mu nyuma rero jewe ndatangura donc utangura ubinyegeza wamutaha ari ukwiryamira wewe uvyuka kurya ubu kibona donc ntubuzi ko ejo utazojya mu gukibitangura nivyo urafungura vraiment mugabo après kurya n'ingi urazica iruhande njya zabazingaho ku meza mugabo jewe navuga ati harageze ko ngenda urumva soit le matin utegerezwa gukonsoma le matin urumva ko bikora amasahani vu à 5 heures donc uko ikuvamwo nta kindi ukora utegerezwa guca wiyongera donc kujya ijya plaisir yo kuguma usinziriye nta kindi usubira gukora wowe uguma wumva ari byo ushaka hama mu nyuma niho utakaza yama responsabilité nk'umuntu mu nyuma donc ni bya bintu kuguma uryamye bizotuma utagira iki les toilettes nk'umuntu ntazosubira kugira donc je natanguye uko ntangura kubona mugabo avant nari umuntu yama yambaye neza yamagize iki donc ivyo bintu rero biratuma déjà sinabwiye donc imodoka zitanu nazigurishije ndaziheza impuzu zose ndazigurisha les appareils ama laptop ibiki byose ndagurisha amahera yarahari pour mes frais scolaires de santé byose naradevaje ndaheza amahera yose arahera ndasigara rero hahantu kwigara ari nguma hahantu bayigurishiriza urumva ndamenya ubwo buzima bwo kuguma mu barabara sinari ngitaha deja je urumva deja muhira batangiye kubona yuko ntangiye kuzana samahera nibavyumva je rero bica bisaba yuko uko kuntu muvye yambwira ati wowe ntahira amasaha nkuko yabivuze ati ntigikunda ucuguma hiyo jewe ntibyafashe n'umwanya je naciye ngenda ngiye muri famille yose yo la consommation de la drogue pendant 13 ans atamuntu aziyoti muri iryo barabara hama juste à 2, 3 ans, 4 ans naciye ntangura gukoresha urushinge bya bintu ntivyari bikimfata kurya bisanzwe iyo héroïne donc muri ayo madrogue hariho ibinini twabwiye biri antidépresseur hari ibyo gufata kugira usinzire kuko ntubuga isinzira urumva inzoga zo zumva rero namaze kuziregera mugabo inzoga zo je nayo sigaye ndazifata mu gucangisha irya drogue kugira ashire mu maraso
naca nkoresha seringue nkatekesha naca nondera udufuniko twiganye n'irya karibu bagurisha rya 4000 je nashobora kwibarana nk'iminsi 2 canke 3 naca nuzuza mu rushinge nabitetse hamwe naca nkwegesha kakabona gashyizemo nkakoresha ibintu byo byose nakoresha ipampa rya ryo mu itabi urumva kandi urumva hari n'igihe twasangira amasore n'abandi ko abakobwa bo babifata baja plus kwigurisha baca baja gutonda kugira bakore l'acte sexuel hama baba amahera kugira bashobore kuja kugura la drogue muga twebwe twaja kwiba donc harageze aho nabo bari mu criminel turaja kuvuga abantu n'ijoro kuja kwiba mu ntango urumva nabikora si urumva ijya maho kimaze kunjamwo umuntu wa mbere yambwiye ati maze kuyumva mbere irankubita sinabona ico nokora deja nari sisoni ko nashobora kuja gusaba amahera umuntu wa mbere narose hafi subunyigisha kuja gusaba ciyambwira ati ngo nakwereke hamana namukurikiye effectivement yarantwaye kwiba turagenda ibana anyereka ati rero kubera kwa kuntu ufise ya moki arakwigisha akabikora ubwa mbere aranyereka ndabona agiye kwiba ndagira ubwoba arambwira ati we hagarara gusa ngaho ndabiri haje umuntu usifura ubwa mbere ndabikora ubwa kabiri turagenda kugurisha nyabinje mu pango n'abandi mu modoka ndateba ndabimenyera na jewe haragera rero umusarambare yatebana na wewe ajisa rero ndajisa naje ndabikora rimwe kabiri gatatu habaho gutangura gufatwa kubitwa bwa mbere sinabitahuye nka jewe sinabitahura yuko umuntu yokubitwa n'abantu 10 barenga 20 bakwira nka senkana usanga dufate uko ari nk'umunsi bwa mbere nafashwe nafatiwe kumutanga bana abantu gacaza tuvuge nk'izero ya mbere ya kabiri yose numva nk'ibyo amamenage 20 agukoraniye akubita barashikana no kuri zone numva amarasho yagize kuri zone aravuga ati tumwakire igikunda mwamugize ukacusubira kwa kundi nyene beze n'amaraso mbacumbagira ngiziki ya drogue ntarayironka igikunda urumva negezwa gusubira